uri intore Burundi bwacu uri intore igihugu c'amavukiro uri intore uri intore Burundi bwacu uri intore igihugu c'amavukiro uri intore merehe merezehe kuvuga ibyiza byawe Burundi uri mwiza utagereranywa uri inyenyeri y'agahore uri cibare twahawe n'Imana uri intore Burundi bwacu uri intore igihugu c'amavukiro uri intore uri intore Burundi bwacu uri intore igihugu c'amavukiro uri intore mutima wa Afrika nguhaye uhayira abatakuzi uri gato gafise ubutore uwaguta mu manga jeyo mbanza uri intore Burundi bwacu uri intore igihugu c'amavukiro uri intore uri intore Burundi bwacu uri intore igihugu c'amavukiro uri intore Mana uri mwijuru we waduhaye igihugu ciza gitemba amata n'ubuki amahoro n'amahonda indongozi zibereye reka ndaguhaye urabikwiye uri intore Burundi bwacu uri intore igihugu c'amavukiro uri intore c'amavukiro uri intore Bujumbura yacu urashajije uburakanye inyenyeri akayaga katanganyika imisozi n'ibiyaya inyubako zigezweho eka iterambere riraharangwa uri intore Master Music. uri intore nipo sempre tukaba twashimye amaze iminsi nk'indwi imwe baruhutse rero turarindiriye twabanje kurindira yuko babanza kumenyera urugo nibaze yuko ubu mwaruhutse reka rero tubone turamutse abantu bamwe bakunda kudukurikira nka Adamu from USA ahari hose turamuramukije turabona Nina kuva mu Bufaransa nawe nyene turamuramukije amahoro y'Imana abane nawe turabona na Solange from Canada nawe nyene ati turakuramukije cyane aho uri hose ubandanye kugubwa neza turabona Mugisha ari muri Amerika nawe nyene turamuramukije ahari abandanye adukurikirana 5 turabona Kizigenza Edison Ndayahoze turabona Edison Ndayahoze novuga ko ari papa wanje wibatisimu yaransigiye umuga nawo mubona ndiko ndabandanya aho yaragejeje naho hariya ari nawe nyene abandanya kubikora neza cyane rero ndamuramukije hamwe na n'umutambukanyi wiwe mama Edison niko nkunda kumwita canke mama Edison ubu narabonye ko banarose n'ikibondo turabaramukije cyane rero mwa kino kiganiro ariko ntitwobanda kwibagira Adele muri Amerika ahari hose mama Adele abandanye kugubwa neza cyane turabaye ricaze rero n'iki kiganiro tugiye kugirira ngaha anya mwaruno rugo rw'abageni bashasha reka turahera duhere ku mugabo cyangwa duhere ku mugore duhera ku mugabo niwe mutwe w'urugo reka duhere
ku mugabo umutwe w'urugo nyakubahwa Egide turakuramukije cyane. Yego ndaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Yego wiyumva gute kuva aho urongoreye umerewe gute muri rusange? Tubwire. Ego. Neza cyane. Ego. Je ndabona ngerageje kuraba n'inzobe yari yongereye. Umuntu azeje ndakira umusore soko yarazi. Tubwire rero uko wiyumva mbega wabyakiriye gute? Na cyane tubwire rijya joro ry'umunezero ijoro risumba yandi majoro yose. Tubwire ukuntu byagenze nyene kugira tubandanye nyene tugubwa neza bariko baragukurikira bandanye gutahura ivyo Imana yakoze. Icambere ntabwo twashimira kubona mwese hano mu rugo rwacu urugo rushasha ngo mwamubajije ngo urugo Wiyumva gute? yego bimeze neza cyane ngira murabibona Cyane gose. yego bimeze neza turashima Imana na cyane yadushikanye mu masezerano yego kuko murazi amasezerano umuntu yarimo aca muri byinshi ariko turashima Imana ko Imana yashikije yego. Egide ndabona yuko akanyamuneza ni kose nakubagira rya joro igihe hari samedi itariki 8 ndazibuka n'itariki sinzobyibagirwa uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2025 wiyumvishije gute ujya munsi? Wiyumvishije gute ujya munsi? ndabona twiyumvise neza cyane Yego. twiyumvise neza cyane kuko murazi yuko nahora ndi umwe Yego. ariko casanga turi babiri. Urabona yuko ujya munsi n'uwo munsi twari tukurungitse twari tugusohoye mu muryango n'uwo munsi wari ugiye gusoma ku nturire bukeye ubyutse wiyumvishije gute? Byagenze gute? niyumvise neza kubona turi kumwe n'umufasha wanje Yego. Imana yanteguriye urubavu yanteguriye Yego. niyumvise neza. Mbega kuva uvutse umunezero wagize ujya munsi hariho ikindi gihe wigeze kugira umunezero nkawo nko kuri ujya munsi? oya bisanzwe umunezero ubaho mu buzima bw'umuntu ngana nk'iminezero ibiri nimba atari itatu. Yego. uwa mbere wari uwo kuvuka aho sinari nzi ubwenge ibaza ko abavyeyi banezerewe n'imiryango. uwa kabiri wari uwo kubaka urugo kuko narawubonye nabonye ibintu bidasanzwe naranezerewe cyane rwose. ubukwe bwagenze neza cyane niyo munezero nagize rero ashobora mbere wa mbere kuko bayeho mwumve yuko ari wo munezero yagize ubwa mbere kuva Egide abaye. yego reka irengera karimba. Egide urakoze uratuganirije uratubwiye ngo waranezerewe n'umunezero wa mbere mu buzima bwawe wagize wowe ariko ntitwakomenya izina nawe ninde? reka badatwidondora. Murakoze cyane. Yewe nitwa Kankindi Viola umufasha wa Egide. Kankindi Viola urakoze cyane. Egide yatwereye ko umunezero wa mbere yagize ari umunezero yagize umunsi mukora mariage. Mbega Kankindi nawe mu buzima bwa misi yose umunezero umaze kugira igihe urubanza warutegura kuva mu ntango kugira mariage iba nawe turazi ko hariho ibyakunezereye. Mbega ibyakunezereye nibihe? ibyo byarakugoye navyo nibihe? Murakoze. Bisigaye ibyanezereye birahari kandi n'ibitanezereye birahari. Yego. Ni ukuvuga kuva tumenyana na Egide harabaye intambara, harabaye ibibazo umuntu, ariko mu nyuma byose Imana yarabisize duca turonka umunezero. Ariko mu ntango nyine hari ibintu byaruhishije umuntu bivanye n'uko abantu babyakiriye. Bamwe babyakira uko babibona n'amaso, ariko dushima Imana ko yagiye idutegurira intambwe ku yindi. Ibigeragezo byarahabaye mu gico dushima Imana
kuko twakoze mariage kandi abantu bakatwitaba benshi ndabishimira Imana baranezerewe. mbega Vyola nivyo urabivuze naho tutari bwashike nyene twari kuhashika nyene mu kiganiro cyacu reka gato wavuze yuko hari abantu bavyakiriye ukundi umutwari wawe baribaza ati ko Vyola avuze ngo bavyakiriye ukundi akaba yambaye ibukari nziza nta wundi mugabo burya n'abagabo bake baba bambaye ibukari Egide yambaye n'ipantaro ryiza ishati ryiza tubwire mbega ni igiki catumye bavyakira ukundi kugira abariko baradukurikirana babashe kumenya uko bikurikirana. Murakoze cyane. Kati Murakoze cyane kuko ndavuga nti muwavuze ko Egide yambaye neza yambaye icyatu gisa neza mbega abantu baba bamugaye iki kandi tubona umusore mwiza ni ukuvuga tukimenya na Egide igituma mvuze nti hariho ibyatumye umuntu aruha kandi arababara avuga yuko hari n'ababyakiriye ko bibonesha amaso byaragaragara by'ukuri tugerageje kurabisha umubiri kenshi umuntu amugaye agenda yicaye abantu babyakira kwinshi ubivuze baravuga ati none ko adava hasi muzobaho gute adahagarara ahubwo mushobora kumutera yishimye n'ahandi ho gusa neza asa neza kabisa kandi yambara neza ariko ikibazo ndiko ndavuga ni ico kuba umuntu ko amugaye ariko yo n'amaso y'umubiri ntabwo ari ay'imwemwe n'amaso y'umubiri bose barabibona ko amugaye kandi ubumuga afise ntibuhishwa agenda amuyobora abantu bamubona ariko hariho ayandi maso yerekana ko umuntu ari muzima naho amugaye rero ubumuga bukuru buri mu mutima no mu mutwe ijambo rimwe kuri jewe Egide arakomeye. urakoze cyane madamu Vyola umufasha wa Egide nivyo ati hari abantu bakritika kubera ko amugaye bagakritika ibintu byinshi kubera ko agendana ubumuga mbega ndakubarize gato ducire ku mayange intambamyi mwoba mwaragize mu rugendo rw'urukundo rwanyu. Yego intambamyi zahabaye mu buryo ntanguye nko ku muryango wanje intambamyi zarahabaye subiriye kuri eglise twasengerako intambamyi zarahabaye kuri eglise hajya mwahezagiriye oya twari muri Pantecote kare mwari muri eglise Pantecote nibo babyivanzemo gute kandi atari bo bakubyara nicyo gituma ndiko ndavuga abantu dutahura kwishi uko jewe ntahura siko wowe utahura nico gituma navuze nti ubumuga bwa Egide benshi umuntu urabe umubiri ubona ivyo nyene vy'inyuma ariko hari ikintu ushobora kuba warabwiwe n'Imana canke Imana yashize umuntu benshi batamenya rero ndiho ndavuga aho intambamyi zabaye no mu bagenzi banje harabaye intambamyi ko harabona atinya kubwira yase wanje bivaye nuko banzi nuko narehejwe n'abakomeye bikunze rero hose hagiye haba intambamyi. none kuri eglise iwanyu hoba habaye ikibazo ikihe aho muri Pentecote habaye intambamyi iyihe ku rugendo rw'urukundo rwanyu kugira tumenye ni gute umwana agendana ubumuga agwanywa mu kibano canke muri sosiyete runaka canke ku gihugu kw'ishengero byagenze gute muri rusange bashobora kuduha intahe gatonya kugira tumenye byimbitse. Kuri eglise intambamyi zabaye ku bakozi b'Imana kurya kuntu muri eglise mugomba mukora ubukwe muragenda mukipresenta kugira babandike muzokora ubukwe bakanaberekana imbere muri eglise
rero twe nta muntu habaye tutigenda kubivuga nyene ni ukuvuga ntihageze aho batwerekana yego babyankiye mu ntango mu ntango babyankiye mu ntango harya wugiye kwereka umurongozi w'iyishengera ati kuko ni fiyase wanje n'uyu ego urumva mu jambo rimwe ni kuri egirize ya Egide yego nibwo niho kubwirizi wiwe jewe si kubwirizi wanje rero ivyo vyabaye ajanye kwereka pasiteri wiwe ego ariko rero ntibabitahuye arababwira ati wewe vyogenda gute kutarakira tubona umeze ufu vyinshi nyene baramaje ibibazo vyinshi nk'abana b'abantu none nk'ivyo bari bitwaje iki ko atoshobora kubaka urugo canke adashobora kukurongora canke bari bitwaje iki ivyo vyose baravyitwaje nivyo hari aho bihuriye n'umurimo w'Imana mw'ijambo rimwe ntituriko turabarega kuko ivyabaye oya turiko turavuga ego ukuntu umuntu adashobora gutahura ibintu vyo Imana yitahurishije abantu kuko baratuwe kumugara ni ibintu Imana yishiriyeho ntabwo ari ikintu Imana sindi umukozi w'Imana wahatari ariko ndibuka ko Yesu bamubajije bamushiriye impumyi ati mbega n'uyu yoba ari mu caha canke n'abavyeyi we bakoze icaha ariko ko yabishuye nibaze ko umukristo wese arabizi uko yabishuye none gute wowe ushobora kumbwira yuko umuntu aje umuhe umuhezagiro ntagwe mu caha ugaca umwima umuhezagiro kandi guhezagirwa ari volontaire y'umutima w'umuntu gute aho no dushaka kumenya uwo mupasiteri yaragamije iki ku rukundo rwayo ni ukuvuga icyo bari bagamije kugeza ubu ntacyo tuzi ntacyo tuzi mugo pasiteri yarabahakaniye ati sindabasezeranye yego kubera ko ugendana ubumuga baramwankiye kuko agendana ubwo bumuga baramubwira ati wowe manza wivuze ukire azokurindira niyo ashobora kwihangana akakurindira uzomutwara wakitse none gukira bari bavuga ko abanze guhaguruka atambuke je ndibaza nivyo kuko bamurungitse yasubire kwa muganga yivuze neza akire rero turamubwira twebwe kuko je kumenyana kwa jewe n'uyu ntitwahure mw'ibarabara ngo tureshanye oya dufise ico Imana yari yaravuze kuri telefone yego niho mwahuriye twe twahuriye kuri telefone akamesaje bien yego aho nyene barakwata Egide yatanguye kubwira ati dukundane canke yakubwira ati nshaka tubane ivyatwe nawe ni ukuvuga birimwo ibanga rikomeye kandi bidashobora kumenywa n'uwo ari we wese ariko nico gituma kugira tuvure imitima ya benshi nimba Egide yarariye ku nturire hariho n'abandi bagendana ubumuga bashaka kurya ku nturire nyene tubwire kugira tuvure imitima kandi n'abo bantu bariko barakinyiza umwana agendana ubumuga bumve ko atari vyo dufise kubaka urugo neza tukavyara neza tukigisha abana neza baca bitwaza ndagufashije ngo umwana ngo none ngo nk'ubu jewe neza tukigisha abana neza baca bitwaza ndagufashije ngo umwana ngo none ngo nk'ubu jewe urabona ko nanje byagoranye sivyo baca baguma bavuga ngo none ngo nk'ubu ngo ugwaye ngo azoguterura ndabaza ati abakomeye ibihimba byose bamaze guterura kangaha abagore babo urumva rero reka rero tukubaze gatoya ikibazo canje kiri ngaha we mwarahuriye kuri telefone arakubwira ko agukunda yabanje kukubwira ko agukunda canke yabanje kwijijisha nyene ku tumwe tw'abasore abanza guca inyuma akambwira kandi jewe twarahuriye kuri telefone ahantu twahuriye nyene bibaye n'ibize amagurupe vyo mu matelefone ntiyashotse ambwira ko ankunda ahubwo nawe yatangiye kumbara ivy'Imana yamubwiye kuri jewe kuko jewe mvuye kw'ishure 2023 wanize amashuri urayaheze 13 narayize sawa sawa rero turavugana arambarira aho nyine babanze baguha akazi kugira ko Egide atabura ikintu mu rugo umufasha we wamubera amaguru amubere vyose babanze baguha akazi kwanza babibonye bavyumvise ndazi neza ko bazisha baguhamagara mu mizi rero Egide ni ukuvuga twahujwe n'Imana kuko hose yanyandikira je nari ndehejwe wari uri mu rukundo
nendejwe n'umuhungu ari hanze kandi waramukunda namukunda eh ariko nk'uko nyene twebwe twasenze yego hari umuntu asenze sico kimwe n'upfa kuresha arengana yasi kimwe kuko twebwe hari isengesho tuba twarasenze tukemerera Imana kuducisha aho igomba yego rero jewe uwo muntu Imana yacije aho igomba kuko nari nayibwiye ubonye nambera ko atari we cinzanira nkuko nayumviye irundi yego sinamuhakaniye kandi sinamuruhishije arabizi naciye numvira Imana nkuko nawe abimbariye cyane ndumva ko yamana nabwira ko nzoca incishije yego cyane ndumva ko ari cinzira nukuvuga kuko ntitwari tuzinanye nukuvuga nawumenye ico gihe nyene nukuvuga hariho abantu bafise ibihimba byose bakomeye bagenda n'imiduga bamwe badushingira intayi yuko kugira baronke abafasha bubakanye ko vyabaruhije cyane cyane tubwira ukuntu Egide yigira mu gasheze rurante atarushe wewe niyihe systeme yo yarakoresheje systeme yakoresheje n'amasengesho yego iyo niyo systeme yakoresheje yego kuko hajya gusenga kuko ugiye kubiraba Egide yadasenga yego sinibaza ko yari gushoka ndesha afise uwundi nkunda nkamwemerera ntivyari gukunda ariko ari hanze deja mu madorari yego umva wasi mu diaspora yego ukunda Ejeni rero Imana yasenze ni ukuri nico gituma atarushe none madame Viola hambavu yuko uyu mushiki wanje nawe akubaza ikibazo kuko yaregewe avuga ati jewe mwije ibihimba byose nta musore araza kundaraga ndakubeshe ati nta musore araza kundaraga kuko hariho n'inkumi zasaziye iwabo ubu ziyumvira ati noro nk'uri nyuma ya Egide basi akanteturura tugakora mariage Imana yobikoze ivyo byose birahari ariko hari inkuru tuza kugarukako jewe burya inkuru ya pasiteri yambabaje kandi kumbabaza kwanje vyerekana yuko atakibanza bataragerageza gutahura abana bagendana ubumuga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi kandi ari igihugu ciza Imana yejeje uwo muvumo uragahera Madamu Viola uratuganirije ibibazo mwahuye navyo novyita ngo nivyo muri fiançailles yanyu ingene mwaganiriye ingene mwabonanye na Egide mukagirana urukundo kandi warufise wundi muntu akureheje mbega ubu iyi saha uri mu rugo urabona ko ivy'urugo bikoroheye atantambamye nimwe bifisemo hari umuco wo bitubwira ko navyo murakoze intambamye ntizohabura kuko bivaye nuko ameze hari ibyo ntashobora nko kuvuga ati ndamutware ku bitaro kuvuga ubutumwa je ntabyo noshobora kuko dufise ibarabara rimeze nabi nk'ibintu byo ngaha mu nzu kumugaburira kumufasha koga ibyo ndabishobora mugaha ibyo ntashobora gushobora bivanye n'inguvu izo ntambamyi zirahaba yego kugira izo ntambamyi zikemuke we ku bwawe ubona vyogenda gute kugira ikibazo gihari kuko iyi si dutuyemwo hariho abantu Imana yagiriye neza hariho abantu Imana yasize amavuta hariho abakozi b'Imana bakibaho naho hari n'abandi b'ibipfapfa nyine bataravyumva sivyo niki ubona icokorwa kugira izo ntambamyi basi naho zitohera ariko zigapunguka murakoze nk'uko ndabibona jewe kugira izo ntambamyi zigabanuke n'ikintu uvuga nuko noyideplasa ikinga afise bisaba ko afite umuntu amutwara rero mu gihe afite umutwara tegerezwa kuba ari hafi kuko nka je ntabishoboye kubw'izo nguvu uwo muntu atari hafi urumva bica biba ikibazo naho yogwara sinshobora kumukura mu nzu ngo ndamujane canke turi ahantu hameze neza hari barabara ryiza atari irigi ibinogo ashobora kumwijanira yego Madamu Viola aratubariye yuko hariho ibibazo ahura navyo kandi ntiyobibura aratubwiye yuko habamwo ikibazo c'agakinga kugira ngo yunguruze umufasha wiwe ese ubundi bamurondera agakinga kari electric aba diaspora muko wapi
korera imana kuko imana yarabahezagiye Ya, icyo agakinga nacyo ni agatuma cyiza yigendera cyane. erega harya ujya muntu amwami inyuma aca ashaka kubigira business Yego. agaca ashaka kurondera umushahara wo ku munsi ku munsi ku munsi Ya. nawe urabona ko atari ku kazi atari karakora madame Viola ntari karakora mwumva yuko rero bice bigorana bamurondera agakinga umugira neza wese yoba ahari yomuronderera agakinga kamutuma yitwara nabonye ko ibarabara naho ari ribi ariko tujya dukinga turi electrique gashobora kumutwara Ya. yego Ni ukuvuga ngo bakunzi ba fondasiyo ngoga Patrick, murumvise ikibazo Egide n'umufasha wiwe bafise. Hariho benshi badukurikirana, hariho benshi batwumviriza kuri chano yacu, kuri wa mutima w'urukundo kwa kundi nyene mwama mwabikoze. Murashobora kumva ijwi rya Egide hakagira ico mufasha kuko muzoba mukoreye Imana, kandi gufasha abandi ni byiza cyane. Nsubiye inyuma gatoya, nashaka mbaze Egide kuko umuntu ubumuga arashobora kuronka akuze, ashobora kuba umwana. Nashaka ndakubaze Egide, mbega ubumuga bwawe bwabonetse ryari? Yego murakoze cyane. Jide yambaye n'inzahabu Ya. Bisaza je nagize accident nari inkomeye. Ya. Nari umunyeshuri ariko niga amashuri nk'abandi. Hanyuma ncagira accident muri vakasi. Ncaja gufasha abavyeyi udukorwa two muci two muri vakasi. wari wiga nko mu wa kangahe Harimo w'indwi nefu nagize accident baca ndagira ncaja kubera igiti ca avoka. Abantu bagomba kumanuka kugira ngo tume turabikana amavoka bari Bujumbura ko bakunda amavoka n'ukundi tubibona aba ari ruguru. Baho nuriye rero ico giti ca ndanyerera ca ndatemba ubumuga si ubwo navuka. wari umaze kugera hejuru mu bushorishori Yego nakunze cyane rwose. uca uranyerera Ca ndanyerera igiti gica kiranyerera ariko n'impagaze ko kica kiravunika. Nisanze ndi mu bitaro mu bisanzwe. ntavyuzi ukuntu byagenze ni ukuvuga abamarayika mwarayaze barongera ntiwabimenya twarayaze urumva nari nkomeye, nari umusore akomeye yego akomeye agendagenda nk'abandi yego cane gose. Si ubumuga navukanye ni accident nagize. Okay. Egide arakoze aratubwiye yuko ubumuga si ubuvukane, ubumuga n'ubwaje akuze. Ya, mbega Egide, umaze kugera muri ubwo bumuga, kuko iyo umuntu ahuye n'ikibazo ibibazo kandi biriyongera. Umaze kugera muri ubwo bumuga, muri famiye yawe canke mu kibano bamaze kubona warivujije kugeza n'ubu bakabona ntutambuka, kuva ico gihe n'irihe ntambamyi wagiye yugira mu kibano canke mu muryango aho usanzwe uvuka? Urakoze cane. Umuryango nta ntambamyi nagize, baranangwaje baramba hafi avukanye kuko nagize accident 2009 hanyuma nsohoka ibitaro 2017 naho nari muri umaze imyaka 6 maze imyaka indwi canja muri hôpital militaire aho nari muri Rwakarede ndahamara imyaka 6. mbe Egide ntaguciriyemo muri ubwo bumuga bwawe hamwe hoboneka ubuvuzi buteye imbere bugezweho karonka amahirwe yo kuja kwivuza hanze za Buraya na hehe, baragwaye icyizere yuko ushobora gukira ugatambuka ugasubira gutambuka neza cyane? Yego bari baranyandikiye raporo medicale 2009 yuko naja kwivuriza hanze. Amaca ndabura uburyo bwo kugenda. Umuco gihe ubwo buryo bari bagusabye ko arangaye 25 million. 25 million kuri 2009 umva ni nkoma $11,000 gucunga nkoma